Tubaramutse amahoro mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro kaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Hasozerewe umwiherero w'imisi ibiri ku bakozi bakuru ba leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu kuza baratera umukono ku rwandiko rw'ivyo biyemeje kugenderako ni kimwe mu byapfunditswe kuri abo bakozi bakorera mu bagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nk'uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu abimenyesha. Mu gisata cy'inkino imigwi itandatu nako niyo iriko irakina ihiganwa rya karate ku rwego rw'igihugu abazoba abambere akaba ari bo bazoca baserukira Uburundi mu mahiganwa mpuzamakungu y'umwaka w'2022 mukanya tujya mu idonido ryano makuru. Kaze mu idonido ryano makuru. Hasozerewe kuri uno wa gatandatu umwiherero ku bakozi bakuru ba leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu. Eveline Butoyi havugira umukuru w'igihugu yamenyesheje ko kimwe mu byapfundikiwe muri uwo mwiherero ari uko abakozi bakuru ba leta y'u Burundi bagiye kuza baratera umukono ku rwandiko rw'ivyo biyemeze kugenderako. Ubwo rwandiko akaba ari rwo ruzofatirwako kugira basuzumwe mu bikorwa byabo. Kurikira Eveline Butoyi. Nyeni cubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ahejeje umwiherero w'imisi ibiri, umwiherero wakoranije abantu bose indongozi zagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu mabanga atandukanye. N'umwiherero rero wabaye mwibanga kuko nibo bonyene bashoboye kuwukurikirana, aho kabaye akaryo keza ko kuganira batarya umunwa. Kabaye rero akaryo ko kurabira hamwe ibibazo bagenda barahura mu kazi, kurabira hamwe ubuzi butandukanye, ingene umwe n'uwundi bokora kugira ngo umwimbu uboneke maze Burundi ntibusubire kwitwa igihugu gikenye, kandi bahejeje babona ko bishoboka. Aha amashirahamwe yose leta ifisemwo umutahe yahamagariwe gutunganya neza uburyo bakoresha kugira ngo bwinjire mu buryo bugenewe gukoreshwa mu gihugu mwe bita budget général de l'État, kugira ngo amahera yose igihugu gikoresha, amahera yinjira ayakoreshwa yose akurikiranirwe mu gisata kimwe canke muri plateforme imwe. Umukozi wese wa leta agiye gutera umukono ku mategeko novuga bimwe bita code d'éthique kugira ngo akore neza kandi yubahiriza amategeko, azi icahamagariwe gukora kandi bashobora no kumuraba ahagejeje ibikorwa aba yarahawe. Yashizeho kandi n'umugwi w'abakozi bakuru n'abandi bo mushikiranganje butandukanye, umugwi ugiye kuzogendera ubushikiranganje bwose butandukanye kugira ngo barabe aho duhereye muri umuvuduko mushasha, aho twifuza gushika kugira ngo bize byorohe kuraba aho tugejeje bimwe bita evaluation mu gifaransa. Tubandanye nano makuru mu gisata c'agateka k'abana aho ngo abajejwe intwaro bafise uruhara ntangere mu bijyanye n'igikorwa cyo gusubiza abana baba mwibarabara mu miryango. Byavuzwe na Felix Ngendabanyikwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda, hakaba hari haramutswe hashigwa ahabona umugambi w'igihugu wo gusubiza abana baba mwibarabara mu miryango. Ku bijyanye n'igitigiri cy'abana bari mu mabarabara avuga ko atakihari kuko hama hari abana bajya mwibarabara n'abandi bavayo. Kurikira. Kuri kijanye nuko abana bo mwibarabara bafata ibiyayura mutwe, ico ni kimwe kuko hariho n'ibindi bakora burya n'amabi ibi by'ubusambanyi by'ibiki byose birimwo. Ni kuvuga yuko si ico conyene gusa mugabo birimo mu byo bafata
hariho muri uyu mugambi harimo ico no kwita programu yo gufasha abo bahuye nayo mabi yo kunywa ibiyayura umutwe. Ivyo bisanzwe bitekanije muri uwo mugambi, aho twibaza yuko ku bana bazosanga barabinyoye umuntu areza akabakompanya buke buke, guko dusanzwe dufise n'ibigo bibiri, kimwe kiri mu Rumonge n'ikindi kiri mu Ruyigi, bifasha abo bana bagiye baragira ingorane n'amategeko. Guko urumva amaze kuba anywa ibiyayura umutwe no kuvuga yuko ashobora kuja mu bana bashobora guhanwa, apana gufungwa mugabo guhanwa no kuvuga kujana mu kigo kugira ngo bakwigishe ubundi buhinga bwo kubaho, mugabo bakaza baragukosora n'ivyo bintu biyayura umutwe baba barafasha. Kubijanye n'ibitigiri bijanye nuko mu mwaka wa 2020 cyangwa 2021 ku bitigiri dufise byitwa yuko ari byo twokorera ko kugira ngo turabe yuko uyu mugambi boja mu ngiro. Ibitigiri birahari n'ibijya twerekanye hafi abana barenga 5,000 bo gukorerwako, ariko uko ndabivuga muri no mwanya si bitigiri kanuni, ni bitigiri bihindagurika ku mwanya, guko harabo turiko turakurayo hariho nabaza ku buryo rero nto kugira nti kuri no saa turiko abana bari mwiyora bangana guki, mugabo nico novuga igitigiri ingereranye tuzokorerako. Hanyuma kuri uyu mugambi twabonye yuko ari hafi miliyaridi 22 z'amafaranga y'amarundi. Tubona yuko tubikoreko neza twese dufatikanije n'abagira neza, yuko tweba tugashika kwihangiro twihaye muri rusange. Hama tukaraba yuko iyi ingendo mbi y'abana basegereza mu mabarabara canke abakozi basegereza ihagarara burundu, kugira ngo tube mu gihugu kifise hagati y'akazi na muntu, tube mu gihugu kifise abana bataba mwibarabara, guko mwibarabara si wabo siho basanzwe baba, kugira ngo turabe yuko ivy'agateka k'abana tugenda turavyubahiriza muri rusange. Hanyuma abana babe mu muryango, babe kwishure mugabo ntibabe mwibarabara. Tubandanye nano makuru mu gisata c'inkino, aho imigwi 6 ari irikirakina ihiganwa rya karate ku rwego rw'igihugu. Gilbert Havugimpundu, umuyobozi w'ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino za karate, avuga ko imigwi izoba iya mbere ari izoca iserukira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu atekanijwe mu mwaka wa 2022 kurikira. Aya mahiganwa mubona ariko aba na mahiganwa ya nyuma bita final. Ayo mahiganwa ahuza imigwi yagiye iraba ya mbere ni ya kabiri mu maregio. Dufite amaregio 4, nivyo hari amaregio yagize ibibazo ntiyashobora kwitaba. Rero izi mubona ziri ngaha ni zashitse muri iyo finale zibiri mu ntara nkuko nabwiye, ariko hari zagize ibibazo bitandukanye by'uburyo kubera nizo zifata charge nizo zimenya. Nibaza yuko ibi byatanguye muri 2019 aho tuja turafata imigwi ibiri mu maregio 4 akaba arizo zihura muri finale. Rero ibyo twabifashijwemo n'abafaransa kera, hanyuma tuca tukumana uwo mugambi kubera twari twarese kubikora kubera uburyo, ariko ubu rero turagerageza kubikora. Umwaka ukaba ugiye kuwa kabiri. Iyi rero champion iri kwiba ni gice ca nyuma cyatanguye muri kwezi 11, hanyuma izi mubona rero nzashitse muri iyo finale. Iri higanwa twamaturiritegura ku mwaka kugira tumenye umwaka ukurikira abazoba bariko baritegurira guhura n'ibindi bihugu no kuvuga baja muri equipe nationale. Rero ngaha ni akaryo keza kugira tu detecte amatara y'abakiri bato bashobora kwitegura kugira twitabira amahiganwa mpuzamakungu dufite imigwi imeze neza urimo abambere mu gihugu. Mu makuru havugwa mu makungu, Moscow yamenyesheje kuri uyu wa gatandatu mu gatondo kwibaye irahagarika intambara mu bisagara bibiri byo mu biseruko bwo mu gihugu cya Ukraine. Amakuru dukesha bagenzi bacu ba Eho News amenyesha ko ari kugira ngo abanyagihugu bashobore kuva muri ibyo bisagara bibiri bisugerejwe n'intambara. Ino nkuru tibaze Odandayishimiye.
Moscou a annoncé ce samedi matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des Moscou yamenyesheje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kwibayira hagarika intambara kugira abanyagihugu bari mu bisagara bibiri vya Ukraine Volnovaka n'ikivuko ca Mariupol bashobore kuvaho mu gihe ibisasu vy'abarusiya bibandanya bigwa mu bisagara vyinshi. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yagize icashikiriza ku ngingo ya OTAN yo kwankishigwaho ry'ikirere cigenga. Yavuze ko inama ya OTAN yabaye itarigira ubushobozi ngo iyo nama ivyayivuyemo bidatahuritse neza, ngo ni inama kandi vyibonekejwemo ko bose badatahura kumwe ku rugamba rwo kugwanira ukwidegemvya k'uburaya ari hangiro rya mbere. Intambara zirabandanya Chernihiv aho Ukraine yagirije Moscow gutera ibisasu aho abantu baba no ku mashure bigatuma hapfa abantu bagera kuri 47. Ku munsi wa gatanu igisirikare c'Uburusiya cari cifatiye ahakorerwa ibisasu ruhonyanganda vya nucleaire Zaporizhzhia aho ibisasu vyatewe n'abo basirikare vyatumye haduka umucanwa, ivyo Moscow ihakana gushika ubu. Ikivuko ca Mariupol kiri mu buseruko bwa Ukraine ubu kirazibiwe gisugerejwe n'ibitero vy'abarusiya nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'ico gisagara. Ifatwa ry'ico gisagara kirimwe abantu bagera ku 45 kiri ku kiyaga Azov ryotuma habukoroherwa mu kwinjira ku ngabo z'abarusiya ziri muri Crimea no muri Donbass. Uburongozi bwa Ukraine bushikiriza ko ku munsi wa gatandatu canke wa Mungu hashobora kuba igice ca gatatu c'ibiganiro mugamahigwe yo gushika ku mwumvikano ngo asa nuko ari make cane. Umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin yaragabishije ku biganiro na Kiev bizoshoboka ari uko ivyo bwasavye vyose vyemewe. Bavuze ko batazoguma mu gihugu ca Ukraine mugabe ico bashaka gushikako ari uko bamaze gukuraho ivyumviro vy'ikinazi n'ibigwanisho mu gihugu, abasirikare b'abarusiya bazoca bavayo. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa Ukraine batanguye kubura ico bafungura. I Kiev usanga imirongo ari miremire imbere y'ibiduga biza gutanga imfashanyo. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibijanye n'ifungurwa PAM ryaragabishije kunza rishobora gutera vuba uburere buriko buberamwe intambara muri Ukraine. Umukuru rero w'ico gisagara ca Mariupol yamenyesheje ko babangiriye ico gikorwa cyo gukurayo abanyagihugu, agasigura ko abarusiya batubahirije ihagarikwa ry'iyo ntambara. Ni na hano rero duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro bikaba bibandanya.